Mana yacu turakubashe turagushimiye nuhabwe icubahiro ko watugejeje uyu mwanya n'isaha tugihumeka umwuka w'abariho. Rero uragororoka kuko uri Imana itungana umwanya ku mwanya. Ndakwinginze uyu murimo twatanguye uzuduhe kuwusoza amahoro uzobukoze, kandi ibi bikorwa dukora bifasha imitima ya benshi. Mana nzima uhezagire koresha umwanya kugira ngo akomeze gutera imbere no kwamamaza ubutumwa bwawe biciye mu bikorwa by'abarundi n'abarundikazi mu izina rya Yesu Kristo. Ufashe n'igihugu cacu kugira igihugu amahoro n'umutekano, kandi ukomeze kuzamura impano z'abana benshi mu Burundi, ubaha iterambere rivuye kuri wewe, kandi uduhindure abari mu vyaho bakuremwo, tugira ibikoresho vyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uhuguza na Alvera Muhimbare wa mubwira iki? No mubwira ati courage. Ego. Courage. Ntaco musaba gufasha? Ntaco no musaba ngafashe. Gusa no musaba ambere umwabone zarankurikirana kuko naje ndamukurikirana. Ariko ntituzinanye, urumva sino musaba kuko sino banzi ngo afise iki ngo noshaka kumusaba. No musaba amasengesho kubera nabonye tukora umuri. Hepiriva niwe yambwiye ngo ari itanuka ry'umurokore ngo numukizwa. Nuko Pax umurokore numukizwa. Kuri wewe ivyo nivyo? Hari itanuka ry'umurokore numukizwa? Umurokore nibaza no kuramwira ivuga kurokoka. Umukizwa nawe no kuramwe irivuga gukizwa. Rero umurokore ndamwumva bakamikazi ba Bifes ba D1 ba WJ ba cyane gose kuko oya sica buri muntu wese afise umuhamagaro. Nka WJ ngo ibisusu uhora uyumviriza iyo ndirimbo kweli? Erega ko abavuzi ibisusu none ibisusu birateye isoni. Ibisusu ngo byatsinze amatora umva ngo nivyo vyiganje. Oya ivyo abari karashiramo no kugira abasi amotive abantu babifise bumve ko bafise ubutunzi. Ariko nibaza ko iryo jambo nta wo mutera ivyatsi kubera yuko ririho. Ego gusa abaririmbyi bose muri rusange ndabafana kandi ndabakunda cyane. Nta numwe tuzinanye ariko ndabakunda cyane. Izera kwawe n'idini ryawe ku munsi wa Mungu ujya munsi dimanche abantu usanga no ku makampuni batakoze, abanyeshuri batize, usanga ehwana niyo misi y'imisi mikuru, niyo misi yo gusohoka, niyo misi y'ababoye n'abayaya babaronkeho akoyoko kuja kugisi. Wewe ni nko ku muyindi misi yindwi? Ego kuko ujya no munsi wa mbere tubiso ku bantu bemera Bibiliya yera. Hajya uzubaze na pasiteri wo mu ba Pentecote canke mu ba Libre Methodiste, abakatolika bose barazi yuko hajya tuvuga ngo ni kuwa gatandatu, si kuwa gatandatu. Ahubwo wibuke ko Yesu yazutse ngo hari kuwa mbere w'imisi indwi. Hari kuwa mbere w'imisi indwi Maria Madagarena na Maria wundi batwaye ibimota neza kumva ya Yesu. Aho hari kuwa mbere w'imisi indwi hari dimanche. Rero ku dimanche hajya ni kuwa mbere. Muri amaso yanje ku musozi muremure, nugutabagwa kwanje kuzova hehe, canumvijwi gihumure riramumuriza, ritugutabagwa kwawe kuva kuhora Imana. Mutabaze Yesu aratabara, aza gutabara nkuko yantabaye. Weguma ku mavi usenge cyane, uyisenge mukuri no muri mpwemu, nizigeri gutererana. Amen. Rukira no kuri jewe kuko ndacyari muto cyane.
mu by'umurimo bakaza ku rubuga rwa YouTube bakandika niyo kwizera Charlotte amasezerano by niyo kwizera Charlotte canke by niyo Charlotte bakandika canke humura by niyo Charlotte bakandika gutabagwa by niyo Charlotte bon bazogenda barabona ibintu vyinshi bagize subscribe canke abone bakagira partage ku bagenzi babo kugira dushishikare kwiga Mana yacu turakubashe turagushimiye nuhabwe icubahiro ko watugejeje uyu mwanya n'isaha tugihumeka umwuka w'abariho rero uragororoka kuko Imana itungana umwanya ku mwanya ndakwinginze uyu murimo twatanguye uzuduhe kuwusoza amahoro uzobukoze kandi ibi bikorwa dukora bifasha imitima ya benshi Mana nzima uhezagire koresha umwanya kugira ngo akomeze gutera imbere no kwamamaza ubutumwa bwawe biciye mu bikorwa by'abarundi n'abarundikazi mu izina rya Yesu Kristo ufashe n'igihugu cacu kugira igihugu amahoro n'umutekano kandi ukomeze kuzamura impano z'abana benshi mu Burundi ubaha iterambere rivuye kuri wewe kandi uduhindure abari mu vyaho bakuremwo tugira ibikoresho byawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Bakunzi bakoresha media mumeze gute meze neza ni Mr Tugesho ni Suta Chawa no munyarusaku ni Mr Vuguta vyume vyumye abantu batanga kuyumvira ati koresha umwanya yahindura ubuzima oya peboy ni modoka y'umuinvite mugira mumvirize mukanya asanzwe aririmba indirimbo zo kuhimbaza Imana nubwo benshi bapinga ngo nta ndirimbo y'Imana ibaho ngo Imana ntigeze ija muri studio ni indirimbo zo guhimbaza Imana niko bavyitana umurundi kazi mugenzi wacu bon jewe mu bisanzwe narumvise ibikorwa vyiwe ndumvaga umuhamagaro wiwe ndumva neza yuko hari message afise mu ndirimbo ziwe bon tugira tuyage aha twamaze gushika aho dukorera umunsi nadoze nari umunyenga ego reka rero ndamwakire kugira ibintu bigende neza rero aya mapocket tuguma gukora n'abantu basenga bakijijwe barikosa wowe na cameraman w'impuzu yambaye ni hata yaratabutse unengo ni so okay Charlotte karibu karibu ni bon umeze neza uraberewe sana merci wambaye ikirato citwe ya force urabizi ko ico wambaye ego zikari ikirato oya ni ya force batita ya force ya noir boramutse bari kwadukurikirana gatoyi kugira tuje kuyaga ku kiyago nyezina ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amen wo muri ko muravugana ni Charlotte niyo kwizera Imana ibane namwe kabisa ni Charlotte niyo kwizera ariko kuri YouTube yitwa Charlotte niyo kwizera abonye umengo vyorambira abantu acagira niyo Charlotte karibu kandi karibu ni mu Kamenge ndibaza no humenyereye cyane cameraman dufashe ucukupa gato kugira dushike kuri location ibintu bigende ego nshuti bakundwa bantu bacu ndibaza mumeze neza rero aha twamaze gushika mu kibanza neza twicaye tugira tuyage amajambo abiri canka 3 ikintu kimwe gusa nifuza nimba uri kurakurikirana iki kiganiro uri mu mizirima nimba uri mu katolike uri mu protestant nta kibazo vyose n'amajambo y'Imana gusa n'amajambo y'Imana ndetse sinamajambo y'Imana gusa n'amajambo y'ubuzima busanzwe kuko uko biri kose hari ubuzima turimwo bugaragara n'ubundi buzima busanzwe butaba bugaragara cyane ariko bwose abari ubuzima bwiza kandi tuba twishimira uyu ni Charlotte niyo kwizera tugira tuyage rero
utubazo tumwe ndibaza nawe yo bafite utubazo to kumbaza ariko ni jewe ndamubaza kuko ni je namurondeye ego Charlotte ni bo meze neza meze neza ndashima Imana ego Charlotte mu misanzwe n'umuntu ki Charlotte no mukobwa w'umurundi kazi aririmba gospel avuka mu Kayanza komine Kabarore umutumba ni Buvumo akaba yiga kaminuza Lumière Mutanga ikintu nuko bimeze hey address irakwiye no munyakayanza hari abantu benshi badukurikirana bafise intara nyinshi baje bavamo akenshi bumvise umuntu turi kumwe intara avamo baca basimbagurika ngo wow ngo yubahwe hari abanyarugombo ngo rugombo yubahwe abanyagitega ngo gitegi wacu abanyecibitoki ngo cibitoki yani ibintu nk'ivyo rero murumva yuko abanyikayanza murumva umunyakayanza yiwanyu ko ba Bface no ko ba D1 ego Charlotte vyaje gute kugira utangure kuririmba kuririmba nabitanguye kera cyane kubera nakuriye mu ishengero ry'abadiventiste b'umunsi w'indwi nakuze ndirimba mbikunda nabyisanzemwo mu majambo make ego wavyisanzemo kuririmba ego okay utubifashwamo nande kugira uririmbe kuko menye kuririmba biragoye ja muri studio n'amahera nabonye no ku rubuga rwawe hariko n'indirimbo zigera kuri status z'amavideo kandi amavideo ari officiel ni ukuboko ahanini wabifashijwemo n'iki ahanini wari ufite uburyo bwawe uravuga ati reka nkore canke vyatanguye gute hama kubijanye n'uburyo ntabwo twobivugaho cyane kuko n'ibintu niyumviriye kuva kera rero novuga ati nshobozwa byose na Kristo minkomezi kubera sinovuga ngo uburyo ngo ndabufise ngo ndakora oya novuga ati nyene ubufasha bwose buva ku Mana hama bikomeje bigenda neza ngira buzoteba buboneka uburyo reka tuvyizere kandi mu izina rya Yesu Kristo ego cyane murumva yuko ari karagwana none burya uracari inkumiga Charlotte ego ndacyari umukobwa kabisa hari abantu benshi uzawumva bavuga nk'abantu baba mama ngo wapi ngo mu bisanzwe ngo ubungwa hisigeze ngo nta mukobwa kibaho uremeza ko atamukobwa kibaho ga Charlotte bon abakobwa bariho kuko nta kibemeza ko atari abakobwa nibaza udafise urugo rwawe udafise umufasha nibaza ko ubura umukobwa kubera nuko nyene biba bimeze oya muri ya faso bavuga ati baramaze kononeka rusanga bibereyeho nk'abamama kandi bataraja no kubagabo we ivyo ni gute bon ivyo ntacyo no bivuga ko kuba nta muntu numwe njejwe gucunga oya gusa novuga ati nimba bariho boshobora kwifata bakihanganya cyane nimba ari ubukene canke ari ikindi kintu bon bakihangana kubera iyo usenze cyane Imana iragufasha kandi iraguha n'ubufasha ubukeneye utarinze kujya kwiyanduza yego yo ni Charlotte ni wavuze uko Charlotte abigeme benshi baje muri aka kazi we urimwo ko kuririmba z'ibindirimbo zo guhimbaza Imana z'ibindirimbo zisanzwe abenshi usanga bavuga bati jewe burya nubwo ndi nkumi handiko ndaharondera n'umugabo kuko ndazi neza yuko mba ndi kuri plateau abantu bose baba bambona Charlotte we aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana kubera iki bon jewe ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana kugira mfashanye n'abantu bababaye mbahumurize imitima idendebukiwe nikomeze bumve ko ejo ari heza kandi ubuzima buzogenda neza kubera ibitangaza Imana kudukorera ni byinshi rero nta mpamvu yo kuza ngo nukuje ku rubuga ngo ushaka kugira bakubone
nibaza ko igikenewe ari uko Imana ikubona mbere yuko abantu bakubona. Kuko Imana irashobora kugusanga naho uri naho tuba waje kuri YouTube, kuri Facebook, ikakubona yoyo. Kuko Imana niyo izi kuraba neza, ntabantu barihenda cyane. Ego je naje mu ntumbero yo kuyivuga butumwa, sinaje mu ntumbero yo kwiyamamaza. Ego kabisa. Charlotte indirimbo yiwe akunda cyane ni yihe mu ndirimbo ziwe? Indirimbo nkunda cyane novuga ko ari zose kubera ni je nazanditse kandi buri ndirimbo ifise message mbona yoshobora gufasha umuntu nubwo abantu tudafashwa kimwe. Bon nivyo dufise message yo kugira abantu kuko urumva nizo gukomeza, nizo kwereka abantu ko ejo ubuzima buzogenda neza, atampamvu yo kwiheba, atampamvu yo kwiganyira cyane. Ego duhonje gato rero burya twumviriza imwe mu ndirimbo zawe n'uriko aradukurikirana atangure kuja muri mood neza, avuga ati bwa bundi Charlotte kwere KORESHUMWANYA ntiyaduhenze, yatuzaniye umuntu kabisa, twobandanya tunashugikira atona tugwisha hasi. Baraza kunyihanganira kubera amazi imisi ngenda ku recordinga, n'ubu nca ngenda mvuye hanyene, rero gusa sinogenda ntabaririmbiye nubwo nasaraye. Uwasaraye uraza ku recordinga neza wasaraye? Birashoboka kubera ndabanza nkafungura, nkanywa amazi, ego imihwi. Umuhingo barawumira direct, ngumira direct niho mugororo muho. N'ubugari bw'imyumbati n'amagi mabisi birafasha cyane kugira uze ku recordinga neza. Ego reka baduhonje rero aha batangwe gutekereza ati voilà reka twumvirize. Okay. Indirimbo ngiye kubaririmbira iravuga ngo gutabagwa. Ugutabagwa. Ego. Nunamuri amaso yanje ku musozi muremure, nugutabagwa kwanje kuzova hehe, canumvijwi gihumure, riramumuriza ritugutabagwa kwawe, kuva kuhora Imana. Mutabaze Yesu aratabara, aza gutabara nkuko yantabaye, weguma ku mavi usenge cyane, uyisenge mukuri no muri mpwemu, nizigeri gutererana. Amen. Amen. Urumviriza indirimbo za Alvera Muhimba? Indirimbo z'abarundi bose ndazumviriza. Oya Alvera wewe? Ego ndamwumva, bakamikazi, ba Bifes, ba D1, ba WJ, ba cyane gose kuko oya sica buri muntu wese afise umuhamagaro. Ninka WJ ngo ibisusu uhora uyumviriza iyo ndirimbo kweli? Erega ko abavuzi ibisusu none ibisusu birateye isoni. Ibisusu biriho, ibisusu ngo byatsinze amatora wumva ngo nivyo vyiganje. Oya ivyo bari karashiramo no kugira basi amotive abantu babifise bumve ko bafise ubutunzi. Ariko nibaza ko iryo jambo nta wo mutera ivyatsi kubera yuko ririho. Ego gusa abaririmbyi bose muri rusange ndabafana kandi ndabakunda cyane, nta numwe tuzinanye ariko ndabakunda cyane. Uhuguza na Alvera Muhimbare wamubwira iki? No mubwira ati courage. Ego courage. Ntaco musaba gufasha? Ntaco no musaba ngo amfashe, gusa no musaba ambere umwabone zarankurikirana kuko naje ndamukurikirana, ariko ntituzinanye. Urumva sino musaba kuko sino banzi ngo afise iki ngo noshaka kumusaba. No musaba amasengesho kubera nabonye tukora umurimo umwe. Cyo nicyo gikuru
cyane. Hepiriva niwe yambwiye ngo ari itandukanye ry'umurokore ngo n'umukizwa nuko Pax umurokore n'umukizwa kuri wewe ivyo nivyo hari itandukanye ry'umurokore n'umukizwa? Umurokore nibaza no kuramwe irivuga kurokoka. Umukizwa nawe no kuramwe irivuga gukizwa. Rero umurokore n'umukizwa nibaza ko atatandukaniro rihari. None nimba bose bemera Imana imwe bakemera ko Yesu yaje kudupfira ku musaraba akaducungura, wumva abo bantu bo batandukaniye ku bindi vyinyegeje, ariko nimba bahurira ku kintu kimwe, Imana imwe rudende n'amahoro menshi. Kiretse uwo bindusha nawe yozoza gukora interview akabisigura neza. Kuri Charlotte we n'umurokore canke n'umukizwa? Jewe ndi umwadventiste w'umunsi w'indwi. Nuri umukizwa nuri umurokore? Nukuri jewe nsenga samedi, ndi umusabato, ndi umwadventiste w'umunsi w'indwi. Ababazi barabitahura. Nuko bimeze, ndi umwadventiste w'umunsi w'indwi, sivuga ngo ndi umukizwa ngo ndi umurokore. Niyo mpamvu ivyo bintu nakuyemwo ayo mavuga kugira ngo umuntu wese aza kubikurikirana aze kubidefinisa avyandike muri commentaire kugira ankosore canke abinyereka ati bitandukaniye aha, aba bameze uku n'aba bameze uku. Ego cyane. Voilà. Charlotte, wowe kwa Mungu urakora akazi nkuko bisanzwe nta kibazo? Dimanche jewe nukuri nta kibazo. Bivanye no kwizera kwawe n'idini ryawe ku munsi wa Mungu ujya munsi dimanche abantu usanga no ku makampuni batakoze, abanyeshuri batize, usanga ehwana niyo misi y'imisi mikuru, niyo misi yo gusohoka, niyo misi y'ababoye n'abayaya baronkeho akoyoko kuja kugisi. Wewe ni nko ku muyindi misi yindwi? Ego, kuko ujya no munsi wa mbere tubiso ku bantu bemera Bibiliya yera. Hajya uzubaze na pasiteri wo mu ba Pentecote canke mu ba Libre Methodiste, abakatolika bose barazi yuko hajya tuvuga ngo ni kuwa gatandatu, si kuwa gatandatu. Ahubwo wibuke ko Yesu yazutse ngo hari kuwa mbere w'imisi indwi. Hari kuwa mbere w'imisi indwi, Maria Madagarena na Maria wundi batwaye ibimota neza kumva ya Yesu. Aho hari kuwa mbere w'imisi indwi, hari dimanche. Rero ku dimanche hajya ni kuwa mbere. Rero ku bantu tutabitahura kumwe ntibantera amabuye canke nkubantera ivyatsi. Oya, vraiment Bible yera kuko jewe nkurikiza ivyanditse nuko bimeze, kandi nabo sino batera ivyatsi ku bivanye nuko bizera. Ntabwo twobipfa, umuntu wese novuga atahure uko ashobojwe nta mpwemu yera. Ubwo Charlotte ntiwoza gusanga abo batemere uyo munsi ko ari wo munsi wa mbere bo barahenzwe n'abanditsi iyo Bibiliya nyene? Sino bitahura kuko Bible twayisanzaho dukurikiza ivyanditswemwo, hari tukavyizera. Novuga nitwofata ngo tujye kubifaka cyangwa ngo tuvyinjiremo cyane gose, kubera yuko c'est grave. Uramaze kubona ikiganza c'Imana ga Charlotte? Cyane gose. Imana iramaze kwigaragaza neza, uravuga ati jewe kabisa Imana kabisa ndabonye Imana kweri mu buzima bwanje? Apana vis-a-vis, apana amaso ku maso. Oya, je Imana sinsiba kuyibona sinsiba kuyibona mu muzenyama. Bon, yankuye kure, nibaza ko izonshikana kure. Nawe mu bintu byawe ukora uramaze kubona ikiganza cy'Imana. Sinovuga ngo ntiwogira. Narabonye urafisaba umwana nimba atari babiri, hajya n'ikiganza cy'Imana, kandi ujya niwo mugisha wa mbere Imana itanga. Nanje
hari haho navuye twe tuva hano birimani kure sana washa kwishamba ahantu vraiment nkiriyo ubonye n'imodoka washobora kwinyegeza musi y'umugini ego na hantu nyene kwishamba ahantu bita ku kibira nimba uhumva naho rero twebwe ukava aho hantu nukuvyukira mu vyatsi nugukora ubudahumeka hamwe nyene wumva kukoze kwishure nugutonda ukayobega umwigisha n'umwana ngira ubu barasirimutse kubera simperukayo ariko vraiment hubahwe harandeze harankujije ariko ubu ndashima Imana cane okay murumva ko Charlotte yaje ava kure Charlotte aha twoyaga byinshi ko twinjiye muri ivyo bintu naje ndafite utubazo twinshi no mubaza vraiment ariko umwe wese n'ukwizera kwiwe Charlotte iyo kenshi uri kumwe n'abantu musangiye umurimo akenshi amajambo ubushaka ko akuvamwo bumve abara amajambo nyabaki abantu dusangiye umurimo bivana na sije turiho ego yariyo yose nk'udufate wicaranye n'abatoyi bawe canke n'abagenzi bawe baje kuraba ubushaka yuko amajambo akuvamwo abara amajambo nyabaki jewe kukuntu meze nta bagenzi cyane mfise ariko kwishure ndafise abagenzi nibo novuga ko tusa nk'abamarana umwanya ariko nabo ntitumarana umwanya cyane kubera jewe umuntu wese duhuye turayaga nta limite niyo mpamvu ntovuga ngo aba tuyaga ibi ngo nabajya tuyaga ibi oya okay bon mu bisanzwe bakunzi bacu hari ikintu kimwe shaka Charlotte ababwire mwebwe mwamutijije amatwi mwamutijije umwanya muramwumviriza ndetse mwebwe muri ko muravuga ati nyuma y'ikiganiro ce ndabi ivyo bikorwa vya Charlotte ndabirabe numve yuko nobu muabonewe nkuko abidusaba hari ikintu kimwe shaka abashikirize ababwire mwebwe akanya nakanje kubijanye niki wivyo ushaka afata yuko basara babaye abajama muri kumwe muri ko murayaga gira ico babwiye bo ico no babwira nuko bonyarukira kuri koresha umwanya media bakagira abone canke subscribe bakagira share ku bagenzi babo bakaca banyarukira no kuri jewe kuko ndacyari muto cane mu by'umurimo bakaza ku rubuga rwa YouTube bakandika niyo kwizera Charlotte amasezerano by niyo kwizera Charlotte canke by niyo Charlotte bakandika canke humura by niyo Charlotte bakandika gutabagwa by niyo Charlotte bon bazogenda barabona ibintu vyinshi bagize subscribe canke abone bakagira partage ku bagenzi babo kugira dushishikare kwigishanya mu makomantere niho tubibona ko mwabikoze kandi ko tubabona ndabishura ego muhezagirwe numva twofashanya mu bwo buryo hanyuma dusengeranire ego ni byiza cyane ego hama rero Charlotte ibintu byose burya je mpora muri ka domaine zose domaine abakomedie turakorana abagospel turakorana abaririmbyi profane turakorana abakinyi b'amareresi turakorana ariko iki gikorwa rero dukoze reka tukirambike mu biganza by'Imana ku buryo niko rabikurikirana abone neza yuko byari birimwo Imana reka duce bugufi dupfukame dusenge sivyo yego urababa okay tugende dusenge yego Mana yacu muvyeyi wacu turagushimiye ku buntu tugirira n'imbabazi utugirira uko bukeye nuko bwije turagushimiye ku iki gikorwa dukoze
uhezagire abagikurikirana n'abataragikurikirana ubaho uburyo bwo kugikurikirana natwe udushoboze mu uyu murimo dushobore gukora ibikorwa wishimira kandi bifasha imitima ya benshi ushoboze n'abafite ingorane zitandukanye Burundi bwacu turabukweretse kugira ngo bube amahoro n'umutekano kandi ushoboze nakoresha umwanya akomeze gukora ibikorwa byawe anezerewe mu kwamamaza ubutumwa ku isi yose turagushimiye rero uduha umugisha n'umuhezagiro utangira ubuntu mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane hinge gato Pax ehera hinge ngire cover